Okay. Mbere yuko dutangura filime reka manze ndagusabe urondere agatebe wicare neza kugira urabe filime neza wicaye utuje neza mu mutekano. Ndibaza abantu bana musanzwe mubazi ku muriro wabo. Hano dutanguranye n'uyu muzehe. Uyu muzehe asanzwe afise akazi ko gushona. Uno mwana wiwe bamwitwa Anya. Kuri ivyo rero uno muzehe yaje kugira ashobore kumuha amahera aza gushobora gusomisha, ariko muzehe agomba gukura amahera akura ku ruhande nyene nk'umuntu nyene usanga adakeneye ko umwana wiwe ashobora kubona udufaranga afise. Ndibaza usanga umwana agomba kubona imboga mu menyo ngo afise udufaranga dukeye, ariko no gwana papa agiye kugenda gwacera utangura kumuvuga ati papa hari kibazo ngomba kukubaza ubunyene ubunyene neko ndimo ndagenda ku kazi oya nagomba ndakubaza ico kibazo bisabwa unyemerera ubunyene. Baragiye batangura kuganira, umwana atangura kwaza ati ne papa kubera ki wewe uri umukire wa cyane gusumvya abakene. So wiwe amaze kumvisha kibazo yacatangura kwishura igituma rende umukire kurusha abakene ni kubera na papa wanje yari umukire akaba arusha abakene. Urumva runo gwana bisa nkaho rimwe ramucurira nyine ukuntu kubera no papa wiwe warakenye, ariko gwataguye kumubwira ati kubera kuri umukire ugasumvya abakene. Ariko papa wiwe nawe yashoboye kwishura neza nyene atavuga ati ni kubera nange papa wanje yari umukire. Ariko runo gwana rukimana kumva ko so wiwe watanguye ivyo gwacero hindora utangura kuvuga ati kubera ki none wewe uri umukene ni kubera nyene papa wanje yari umukene niyo mpamvu nange ndi umukene. Kuri ivyo rero kaso wa yari umukene nawe ucugira nte ucukena none wewe kubera ki utarosa amafaranga. So watangura kumubwira ati gituma rero ntarosa amafaranga wa mwana we ni kubera bugi ibintu vyo kuronka amafaranga hari gusanga abantu batanga ibitambo. None wewe kubera utatanze ibitambo usange utamvye mama wawe raba nka mama wawe hamwe na papa wawe bapfiriye ubusa ntwari kubatamba. Cere nzogutamba ndagutambe bw'igitambo kubera je zishobora kwemera kuba umukene. Papa nawe je uzontanga ndi hehe nange nzogutanga mw'igitambo wagwana ureke kuzuragirana oya washaka nugira ubwoba bana we nzogutanga wewe waramaze gusaza kubera ko abavyeyi bawe bapfuye ntugirene. Papa yahise agenda. Tutaratangura filime yacu kano gafilime reka manzira gusabe uraba ko kamenyetso ko gusubscribe usubscribe hanyuma uje no kuri ako kamenyetso kanditse ko like. Ako kamenyetso ni ibintu vyiza cyane kugafyondako ako kamenyesha yuko i-video wayikunze. Kuri ivyo rero dukore faster uhita ugakandako hanyuma ucukana no kuri ngaho kuri subscribe hanyuma ucuja muri comment wandike ijambo witwa nde kandi urimwo raraba ifilime uherereye hehe. Ni ibintu vyiza cyane. Kuri ivyo rero kadutangure filime yacu turabe kano gafilime bimeze gute. Hano naho muzehe agiye ku kazi yavyutse hari umumama za kubera ki mwankubitiye umwana. Uyu mumama uyu muvyeyi yasanzwe afise umukobwa w'ikiragi. Kuri ivyo rero araje kuyahaneza avuga yuko bamukubitiye umwana. Uyu mukobwa w'ikiragi atangura kuvuga ati n'uyu yankubise ariko runo gwana go ruto yagwa Anya rukaca ruza ruhindura ibibanza ruvuga ati n'uyu arimo aravuga ko ari papa yamukubise arimo aravuga ko ari papa yamukubise. Mama nawe yaramucanze atangura kuyobegwa wakubise umwana wiwe n'uwa mama yaciye afata gwana ararutaha nagenda rusunagura nindiya gukubise nuriya nani nikiragi nyene ntazo wamukubise n'uyu nyene yamukubise. Runo gwana ruto yarurazumbuwana tuvuye kuri aba reka tugaruke no ku muryango w'abakire nyene n'ugwana rusanzwe gwibera mu bakire. Hano bari baruzaniye umusore azoshobora kuzararutwara. Uno musore atangwa ati bimeze gutenya kubakwa we ntunyitenya kubakwa ahubwo je banyitwa aba. Kuri ivyo rero ndozoranyitwa nyakubakwa ego nyakubakwa wese nakubuje ntuzuranyita nyakubakwa we ni wumva ndakubye ati ntunyite nyakubakwa uzuranyita aba ntavyo gushaka kumva. Usanzwe rero uzi gutwara imodoka kuva kera. Yego je imodoka sanzwe nzi kuyitwara kuva kera nyene nakazi sanzwe menyereye. Urazi gutwara imodoka neza rero wavyemeza yuko uzi gutwara imodoka neza. Ego na kontara nyene ndazifise nyene impapuro zose zemeza yuko nzi gutwara imodoka ndazifise. No gwana gwahise ruvuga ati tugendere mu myitozo ugende ubura ntwara dabe yuko uzi gutwara imodoka nkuko urimo urabisaba nkuko urimo urabivuga. Batanguye kugenda nyene mu kugerageza kugira barabe yuko azi gutwara imodoka. Hano naho ugwana gwasanze so wiwe mwijoro gwagwana nyene gwasanze so wiwe mwijoro tangura kumwaza ati papa hari kibazo nagomba umbaze baza kubera ki wewe uri umukire cyane amahera uyaronka he nyene ibintu bimeze gute nyene ubukire ubukura he. No so yatanguye kuvuga ati bisabwa kugira ube umukire ube umunyabwenge kandi ube n'umuntu nyene yanukiwe kuri isi. Mwana wanje burya ibintu biragoye bisabwa unukigwe nyene ube n'umunyabwenge nyene umenye n'uburyo ukoresha. Kuba umunyabwenge gute ushobora kuba umunyabwenge gute abantu bari hanze nta bwenge bafise. Bisabwa nyene umunyabwenge mwana wanje burya ni ibintu bigoye cyane kubera ushobora kuba ufise n'ubwenge ariko ugasanga urakenye kandi ubwenge ubufise. Kuri ivyo rero hariho n'ibindi bintu byankenerwa biba bisabwa kugira ushobore nyene gukora unaronke n'amafaranga kandi amafaranga ntabwo azira buntu hariho umutahe ushiramwo.
bwana gwasezeye so wi hano batugarukana kuri gwagwana rutoya nagonwe gwitwa Anya. Tugaruka kuri Anya hano arimwe aratembera mu gisagara, arimwe aratembera yabonye hari ahantu bagedandaza amazi, badandaza utuntu genda bakaguhuka dandaza hanyo bakaguhemba gwaje kurondera kugira rabe ko gusaba ko kazi nako baruhe utangura ko tijako kazi no gashobora ariko ura cyane umwana mutoya uvuga ngo yuko gute tuguhe akazi ugende kudandaza amazi. Je no gashobora bana je no genda nkadandaza no mwisaha imwe kacubona ndabagarukaniye kuri vyera mwe ni munyizera mu mpenge ndabadandariza ntimurabe ngo ndi umwana. Uno mugabo w'umubosi yacyatangura kuryoherwa n'uburyo uno mwana asanzwe yihagaze ko baca bamuha kugira ashobore kugenda kudandaza utuntu n'utundi. Bwana gwaragiye nyisaha imwe nyene nko kugwabivuze gwahise rugarukana amafaranga gwadandaje ibintu byose bari baruhaye. Batangura kuroza amahera hitaro yatanga nyene batangura gutangara uzudandaje muri iyi misegonda nyene uzumaze uri boss acha hitavuga ati rero uraraba wagwana uzogaruka kubera turabona umengo ufise umugisha. Ugwana kwagiye ruryohewe cyane nyene uyu musi gwadandaje n'ababosi barushimiye bazeruza kwa so wiwe urutangura avuga ati papa je narakubwiye je sinzokwigira mbo mukene nkawe jewe mbo mukene nkawe we kuje wiyemera nibike uyu musi anarosa akazi warosa akazi kameze gute narosa akazi ko kuzanda dandaza utuntu n'utundi papa yaratwenze aho nyene wishimye ngo wadandaza nyene papa nyene vyaramucanze urihe ko muzozo uradandaza utuntu ku muhande wirirwa utambuka n'ibirenge biguhire ko nguzoba umukire. Aho reka ndakubwire wa mwana wanje aho ntabwo uzokwigira ukira nyine ahubwo nyine wazimiye aho ndagukuriye n'inkofero nyimba udandaza utuntu two mwibarabara ugenda uratembereza burya nyine urafise ubwenge nyene nguzoba umukire wo kudandaza amazi ku muhanda. Mama we papa nawe kubera ubukene songo yifitiye abantu afitiye amadeni baje gutora itive papa wa Anya nyine papa wa Anya sinzi uyu musi yatanguye kuyumvira ati nzoza ndayumviriza amakuru gute yatoye akarade kiwe yari yarataye muzi y'igitanda tangura kugacaginga nyine kugira gapeme neza arabe yuko ko bakagikomeye nyene n'ubuzima nyene bw'ubukene. Niyo mpamvu naro rya gwana gwiwe gwanya ruvuga ati Jesse no umukene nkawe so wiwe n'umukene wa cyane. Ana tugaruka gwana go mu bakire umwe gwitwa Aba ruri muri restaurant yindi mugabo yatanguye ati icana kingana nko kukiza gute muri restaurant ugasanga caje mu bantu bakuze je ndi umwana uri murantuka aha no guharamagarira abantu umuhungu je ntumenyere bana je ndi umuntu akuze kubwi wanje wana bamaze kubona ko uyu muzana mwarasuzugura gwahise ruhamagara papa wagwo. Uyu mugabo yarimwe aratukugwana kimara kubona papa wiwe papa wawe no gwana yacatangura kugira ubwoba mumbabare cyane afite namwe ndavuga yanankubise papa yanankubise we kubereka nkubitiye umwana wanje nindabaguhaye urusha rwo kumukubita ya mumbabarire cewe yo nkubitira bikagenda nkuko uno mugabo yarazi nka mwarakinisha ugwana goroshe umugabo byabaye ngombwa yuko babanza bamucishe bugufi kugira bashobore runo gwana bashobore gukubita mu gapara nyene ibintu nivyo gutwenza. Hano naho papa wa Anya wa mwana w'umukene yabonye umengo ubuzima bwaranse acazana ya mashini yiwe wibuke arashona aza ku rusengero acaza kubwira pastor yuko niba musengere inyatsi afise n'imyeshi cyane kugira nawe ashobore kuba umukene. Ubukene bwamurambiye pastor yatamwe batsa nigiki kibuzanye Jeffise imyaka n'imikoshi fise nyene ibintu bitangaje fise inyatsi mu buzima bwanje ntabwo no kwigira ntera imbere kuri vyo rena ndaraba nzunguruka ijya nino nkabona abantu bose nabakire nkabona ni jewe ndi umukene. Uyu musi rena ndavye Imana kugira ngende ndabe yuko Imana itambona kubona ndabona umenga Imana ntimbona. Papa Anya hisa afukama kugira Imana ishobore kumuha ubutunzi pastor na waracaraba ngaha papa Anya yatanguye ne pastor kadasenga cyangwa kumbira pastor kadasenga aravye pastor uri abona arahagaze pastor na wahana hagaze yumi wari mwararabanye imbono umuntu yace Imana imuha ubutunzi muri ino rusengero we kubera kutansengera ashoboye kuronka ubutunzi nabona yuko nafukamye pastor byaramucanze. Reka tugaruke kuri runo rundi ruhande kumbe yamaze gukira papa Anya ubu n'umukire ndi baturamubona ni kofi yiwitukura hariho umuntu barimo bavugana ama business adasanzwe kumbe Imana yamuhaye ubutunzi bana. Reka tubanzanye filime yacu turabe yatangaga ko Terezi ya miliyoni 80 bisabwo gende uziguremwo amamodoka nkangahe tubwira tuzodandaze anyuma naho ndibuze kuguha agashimwe k'imiliyoni nka 15 kugira ushobore nyene kuba urankorera akazi neza. Umugabo yarishimye cyane uno papa Anya yarose amahero bosiga yatanga neza ibintu bimeze neza cyane yaramaze gukira ubasigaye nyene afasha n'abantu nk'uyu mugabo urumva muhaye imiliyoni 15 zo kuzoba barakoresha udukogwa twiwe hariho n'akandi kazi barimo barakora. Kumbe
zari indoto bana ugwana gwanya gwana muhamagaye papa vyuka eyeye wa mwana uramfobirije n'ukuri nemwe ndarota nabaye umukire ndimo ndatanga amahera none ubutangwe kumvyura we ndakuvyuye nyirinzu arakeneye amahera yiwe nyirinzu arakeneye amahera yiwe kuri ivyo rero ndakuvyuye kugira ugende umurihe we kubera ko wamubwiye yuko ndi ngaha ni wari kumubwira yuko nasinziriye aho nagiye kure ntari ngaha no wagiye kurutani ngaha we nturi ngaho none nturyamye ariko wari kumuhenda yuko nje njyamye amana ntari ngaha we genda umurihe bana nyirinzu genda umubwire ko nagwaye genda umubwire ko nagwaye no mugabo ntakeneye kuri inzira yatangiye kuvuga turabona no gona uburyo rumva birikeneye nirotiye nabaye umuboss ndimo ndariha n'abakoze kaza kumvyura ngo ngene ndihe amadeni no mugabo afise ibibazo byinshi cyane reka tugaruke ino ku ruhande ku mupfumu uno mupfumu hari inkofero afise ayambaye acabura yani acanyika ama acakamangana niyo nkofero ni inkofero y'ibitangaza yumvise ko hari umuntu aje yahise agaruka kumbe uwo muntu aje ni papa wa Anya yabonye umengo ubuzima bwabaye ndase ubukene ni bwici yacaza ko mupfumu akimubona cyatangura bavuga ati rero namenye ikikuzanye kuri vyere kugira ushobore kuronka ubutunzi nko ubwepfuza bisabwa uzozane amaraso utangiye igitambo cy'umwana w'imyaka 10 mama we papa wanje amaraso tena nzane ntangure gutamba ibitambo none cyo nta mwana w'imyaka 10 noronka ndafise abasore ngaho urashobora kubariha bakakuzanira uwo mwana w'imyaka 10 amahera nasize muhira ndashobora kugenda genda amahera uhite uyazana papa Anya akeneye ubutunzi bamutumye agenda zana amahera ahembe bajya basore bujya mupfumu kugira bashobore kugira nti bashobore kumufatira umwana w'imyaka 10 hano nabo batwereka gwagwana gwiwe Anya rufise umusheri hano gwaje kwashiriwe tutagwa turabona uburyo wakaka ibintu bimeze neza cyane ntumbaze ko ari ugwana maru rusole gwabaye runtu rugufiya hano naho nyene shiri wiwe nyene asanzwe arukunda cyane ibintu bimeze neza cyane wagwana regwa Anya gwasubiye ku kazi gwasubiye ku kazi rutangura kugenda kwiyandikisha nyene kugira rutangure gukora akazi muri ryaduka handi rudandaza ibintu batanga mu mahiduka y'abarage ni mushireke ibindi ariko ivyo biraguguye wana jinda komeye ni mushireke ibindi ko mugomba kwishira kutuntu dukeya baragongerereje rugiye mu vyashara nyene ubu bamaze kugwemera kubera babonye rugiye kudandaza rukamana neza watanguye gusohoka kugira rugende rudandaze rutangura nyene gutembera ijya nino ruatembera gwabonye abakiriya kumbe bano bakiriya rubonye niba basore ba wa mupfumo wibuke papa Anya agiye kurondera amafaranga yo guhemba kugira barondere umwana w'imyaka 10 bahise bafata ugwana gwiwe bafata gwa Anya bari go batwara ku mupfumo kugira papaze kurutambe gitambo hano naho papa yaje aguza imashini aguza n'utundi tuntu kugira ashobore kuronka amahera ashire umupfumu nyine ashobore kumuha ubutunzi naho bundi arabona umengo ibintu vy'isi ntiyozobivamwe yarondeye amahera ari kicataze yunuko ugwana gwiwe gwa Anya baza barushimuze ari buze guhavura atamba igitambo gwana gwiwe hano naho gwagwana gwanye baruhambiye imigozi ariko bino bigabo byabi bodyguard ama byabirinzi bya wa mupfumu byatabwe kugerageza inkofero y'ijya mupfumu mukuru biyikoze ko bica biza birakamangana urumva bibura biranyeka wibuka ino nkofero ari ukuntu wigoyonzora nkuko uyambaye ukajuzanga utanguye kubura ntubone kuri ivyo vyaramwo birayikinisha hano naho papa Anya yagarutse ku mupfumu ku rundi ruhande rujya gwana ruri ku rundi ruhande nabijya bigabo papa nawe ari kuri no rundi ruhande rumva papa nari mwarabona ko umwana wiwe ari we baba bazanye byana ibino bigabo byumvise ko boss ari mwabirondera byahise bifata urugendo biragenda kupura abanyankofero bica bisiga ngaho ariko Anya yari yamaze kwibohora yahise aronkiraho akanya ko gushaka gutoroka acabona n'agakofera caragakenyiraho yabonye umengo kambaye nta muntu ashobora kukubona acatora imigozi ari hamburura aca yambara kagakofero yacatorondera uburyo nyene yoshobora kunyika aca arakamangana kugira bashobore no kumubona hano naho kwa rugabo wavuze ati nimugenere muzana ujya mwana kugira dushobore gukora imigenzo yacu abagabo baragiye barondeye basanga umwana ntawe uriho n'inkofero yagiye kumbe gwa Anya sinzi gwatanguye kubakubita amakofe batabona rubakubita nyine ibintu bimeze nabi cyane bigabo byari rukaza bigenda kubwira boss ati yebwe ibintu byabaye kunuku inkofero mbeye banayitwaye n'ugabo gwararakaye cyane inkofero yanje bayitwaye rutangura kuvuza induru hamwe na papa Anya yagize ubwo barabo bujye soboka rabo bujye agenda buke
bukebuke yahise yirukanka yamuna boss yamaze kurakara. Kumbe kwagwanira kunguru inoro numworo agerageza kwirukanka numworo urirukanka gwamaze kuyiba inkofero y'ibitangaza nyene. Ubu sinzi nyiba rutagiye kuza ruriba muri banki sinzi uko kwagumye kwirukanka ruragenda. Uno mugabo boss yahise avuga ati inkofero yanje mwatumye biba mugende murondera rujya gwana. Kumbe na wa mupapa wiwe mumufate wa mupapa yarari gaha nawe mugende mumufate yirukase ni mugende mubafate n'inkofero yanje muyigarure. Ibigabo vyace bitangura gukurikira kugira birabe yuko vyozana inkofero y'umupfumu mukuru nawo bundi ibintu bimeze nabi cyane ugwana. Wamaze kwiba inkofero papa nawe yabonye umupfumu mengo yaraka yavuga ati no mupfumu yampindura igitoke reka duhurire ku kindi gice gikurikira. Cyo gusaba kora subscribe kugira turabe ujya mwana ko yifite inkofero ari buze kuyikoresha. Kora subscribe uco fyonda no kuri ako harama ako kantu kanditse ko share ako kantu k'igikumi ugakandeko ni ibintu by'agaciro cyane. Kora subscribe dore ko indi video.